Bakunzi bacu bakunzi ba B Info Plus bakunzi ba Wezo TV ndetse na Yaga nawe TV nizere ko meze neza aho muherereye hose mu mpande zine zigize isi hari abari mu Rwanda hari abari muri Congo Tanzania Uganda Kenya Zambia Mozambique South Africa n'andi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye Amerika Aziya n'Uburayi umve ko turamukije tubahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno musi yes turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi no kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2025 karenda bashimire cyane mwebwe mwabanye natwe mwebwe mwamubana natwe aho tugiye hose twarabwiye ko turiko turagerageza gukora imbuga nyinshi kugira ngo bikunde mu gihe boramuka batugariye urubuga rucange urundi bizotworera kugira ngo dushobore guma tubaha ibiganiro canka twuma tubaha ama message cyane y'ibigezweho mu mutekano w'akarere n'iterambere muri rusange jereye muri kumwe kuri micro Nico DJ Black bari mumenyereye kenshi tuba turi kumwe n'umusisanguza ariko nawe ntabwo turi kumwe kumbore hari byamufatiriye ariko mu biganiro biza ndazi ko tuzokuba turi kumwe gatanu kuri gatanu hari abantu benshi batubwiye zoze turabaha malinki yayo ma YouTube menshi twiye gukorerako ariko tuzazutwashisha ku biganiro kumbore ndibaza muza murakora ama subscribe kugira ngo ikiganiro kinyuzeho muhite mukibona mubambere yes hari benshi bariko barambona muri kano agapira nambaye n'agapira kinamba mu rugamba canke ko mu guserukira igihugu cy'u Burundi izi ni impuzu nyinshi ngiye kwambara cyane mino misi urashobora kubuzikeneye urashobora kutwandikira tukazikurosa ata kibazo na kimwe ziba zihari cyane ubona yuko kenshi tugiye kuza turateramira muri stade Intwari mu match zigiye zitandukanye zo mu guserukira igihugu ndetse n'iyindi migwi musanze mukunda hano mu gihugu cacu ciza cyo Burundi bizoba vyiza mu gihe uzogenda kuri stade wambaye umwambaro w'igihugu bari vyiza cyane ivyo nje tuyaga no munsi sibindi nje tuyage kubijanye na development hagati y'ibihugu vyacu ngaha mu karenda ndavuga igihugu cy'umuturanyi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi fisi impamvu igano ndakizanye hari umuntu ryari twari duteramanye abarambwira uburyo u Rwanda ruteye imbere cyane mu bice bigiye bitandukanye ngo ariko ngo mu Burundi ngo iterambere rikiri hasi rero nagomba duhure muri commentaire kugira ngo dushobore kumvishanya ati development ni iterambere ni mbega iterambere kugira ribe habiki bavyavuye ku kinivyo tugira tuyage mwa kino kiganiro cacu rero iyo commentaire nico kibanza gikuru niwo mwanya mwiza wo kugira ngo dushobore kuyaga ndetse tunahane n'ibitekerezo bigiye bitandukanye umwe wese uko yumva ikintu ciwe rero abantu benshi baramaze kubona yuko uburundi ataterambere bufise bagereranije n'ibindi bihugu aha turafatira kuri Bacimamanda Moses genda bavuga mu zina badasiba gucafuza ubundi bavuga yuko Burundi budateye imbere atana vocation de développement barimwo mu gihe ibi biriko biragenda kucanke kuriya baka comparinga n'igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko cyo gifise development iri hejuru cyane iterambere riteye ubwoba niyo mpamvu uno munsi nafashe kano kanyo kugira ngo dushobore kuyaga teske iterambere niki development niki muri rusange ariko nagenda babwira imbere ko tutanga ikiganiro mumenye yuko iterambere riva ku mwene igihugu iterambere riva ku bene igihugu ntigishobora gutera imbere abene igihugu bacumye abene igihugu bagikenye abene igihugu bagifise ubuzima bubi yes nuko bimeze rero dukomparinze baravuga cyane ko mu gihugu cy'u Rwanda bafise ama stade meza ama arena n'ibindi vyinshi vyiza ariko ngaha mu Burundi atavyo bihari ariko nagenda kubwire nkuko nabivuze iterambere riva ku mwene igihugu rero ntushobora gusigurira abantu yuko ushobora gutera imbere mu gihe umwene igihugu acubye leta ishobora gutera imbere mu gihe umwene igihugu agifise ubukene budasanzwe rero urashobora no kujya amadeni urashobora gufata ibintu kanaka ukubaka ayo stade ja kugira ngo ushobore gufekinga wereka makungu yuko igihugu cawe gikize mu gugasanga umwene igihugu aracashonje bitandukanye rero mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ubu mu Burundi nta mutumba numwe nta commune nimwe ushobora kujamwo ntusange hariho amashira hamwe canke umugambi ufasha abene igihugu kugira ngo bashobore kwiteza imbere ntitwitaye kuri ya mabarabara yo mu birere
ntitwitaye kuri vya bizo vy'ibiyetaje vyo hejuru, ntitwitaye kuri vya bibuga vy'umupira w'amaguru, no, duhereye kuri rya terambere ry'umwene igihugu, kuko iterambere ryose ry'igihugu riva ku mwene igihugu. Nta mutumba n'umushobora gusanga ko abene igihugu bagiye hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere, haba mu burimyi, mu bworozi, mu duhuwa duto duto, kugira ngo bashobore kugwanya cakiza c'inzara gishobora kubaboza iterambere. Ntushobora kuja mu iterambere ushonje. Nama ndabivuga kenshi, turafise umuperezida yasomye vision y'igihugu, kuko ntashobora kutuzanira ibibarabara vyo mu kirere, ntashobora kutuzanira izo ndege bavuga, ntashobora kutuzanira ibiki n'ibiki. Ego n'iterambere, mugabo hazo hari abene igihugu bacumye, abene igihugu bagikenye. Umwene gihugu, iterambere mu gihugu ni cagihe umwene gihugu azoba aronka vyose yifuza, basi aronkemwo vyinshi mu vyo yifuza, haba mu kwiyunguruza, haba mu gufungura, haba mu kwigisha abana biwe. Iyo niyo twita development. Ntushobora kumbwira yuko uno musi ufise development, ufise ikibuga c'indege gikaze n'indege nyinshi, ufise amabarabara mu birere, ufise ibiyetaje, ufise amastade akomeye, mu gihe abene igihugu babakigwaye amavunja, mu gihe abene igihugu benshi bawe bariko baravuga ko bishwe n'inzara. Rero twitiranye development y'igihugu no gufekinga life. Gufekinga life niko no bivuga, ko turamaze kubona akenshi igihugu cy'u Rwanda sinda cyatatse biraboneka. Aba barundi muri henda yo ku Rwanda go baruteye imbere kuturusha, aho ni intege zicikira. U Rwanda ntabwo twera uradusiga mu Burundi, ahubwo nico gihe niyo kwanya kugira ngo rushobore gupambana, tuje ku rugero rumwe n'ibindi bihugu, dupambane dufatiye u Rwanda ugerageje kuraba development yago ni ya leta, si yabene igihugu, ni y'abarongozi b'igihugu, si yabene igihugu bose. Bitandukanye ngaha mu Burundi tiko turahera hasi kugira ngo dushobore kubaka fondation. Ego turashobora gusimbira kwayo ma development muvuze, tukubaka ibiki n'ibiki, mugabo igihe twakorotse tuzokorwa nk'ibabi, kuko nta mushinge tuzoba dufise w'ivyo tiko turakora, nta fondation nziza tuzoba twateguye kugira ngo dushobore kuba twohangama muri rya terambere turiko turajamo. Erega president shaka yogenda akajya amadeni mu mabanke, akamadeni akomeye, ivyo mwifuza akavyubaka kandi ivyo kunda, mugabo umwene igihugu acumya kigira inzara, umwene igihugu adashobora kwigisha abana, umwene igihugu adashobora kwiyunguruza. Murumva ico kintu nico tugomba kubanza kubakirako ngaha mu Burundi. Nico gituma binanyohera cyane kubona yuko abarongozi bacu bamaze gusoma runo rugamba, ntavyo gufekinga life mu Burundi. Mu Burundi nyamba umurundi ashonje akubwira ati ndashonjera umufashe iki, mu gihe hari abandi naho inzara yoba yimaranye indwi atopfa bikubwiye, kandi ngugiye kugwara ngo ufise ingwara agomba kuyikirara irata. Twebwe rero ntitugomba kwishira ku bindi bihugu, tugombe kwerekana yuko dufise development iri hejuru, tugombe kwerekana ko dukaze mu gihe hari ivyo tukibura. Sevre turabura ibintu vyinshi mu Burundi, turi mu ikena ry'amadovize, abandi nabo bakavuga ati mu Burundi nta madovize hari, nta gitoro mufise, bimeze uko. Ariko ngo hari abagwiza tunga benshi, ngo leta ngo yarabankiye ngo kuza kurangura ngo ibitoro. Ivyo nivyo abantu benshi bagenda bitwaza, ariko ndagenda babwire ikibazo cyo haba abantu benshi mutarasoma. Mu gihe abagwiza tunga boza kwirangura ibitoro bakabizana, mbe murazi yuko nk'ubu abagwiza tunga bafasha akaja kwiyarangura ivyo bitoro mama tubura, ubaza yuko ubizanye no muse cyo yo bigarukana? Kuko murabizi igihugu turi mu kibazo c'amadovize. Nyambu no musi umugwiza tunga agiye muri Tanzania karangura ibitoro atwaye amadolari. Mbega igitoro mwebwe muzokigura mu madolari, muzokigura mu marundi. None ayo marundi ko berube atamadolari kwiye afise, uzugenda muri berube ubabwire mu guha amadolari atayari. Rero tugiye gusoma, ntimuvuge ngo ni politiki. Hari abaca bavuga ngo ibitoro ngo vyagiye ngo mu ntoki ngo z'umutambukanye umukuru w'igihugu, ngo niyo mpamvu ngo biriko birabura, ngo nibaha abanyamitahe babizanye. What? Ayo madovize azova he? Ni ikibazo kiri rero. Abantu benshi ndazi yuko mwibaza ivyo, nta vyinshi ndabizi ko mugabo mwumve yuko mu gihe umugwiza atunga yoramukasho idolari giwe yoburi ryo gusubiza inyuma, kuko bajyandanze bitoro ntuzobashira amarundi nduguzanga wapi, na marundi bazokoresha. Rero mwige gutandukanya development. Mu Burundi turi hasi, kandi tuko turagerageza guhera hasi, ntitwubakire ku musenyi, ahubwo twubakire ku bintu tuzovuga yuko bizotumaza igihe, ibintu bizomara igihe, bifise dihe kanaka.
atari bya bintu tuzoja kuno munsi ko nkibabi mu iterambere. Rero novuga yuko abarundi bagishira mu mutwe yuko mu Burundi ata development ihari mu Burundi, abanyarwanda turenze kuri development, novuga ko ari nko kwihenda cyane, no kwihenda cyane kuko ugerageje kuraba leta y'u Burundi ifitiye impuhwe abene gihugu, mu gihe bijya bihugu mwita ko bikiza tampuhwe bafitiye abene gihugu. Uno munsi umuzungu aje agashima quartier, bababwira ati quartier yose ni muvemwo, bakangaza abene gihugu. Ubwo nibwo butwari mukeneye namwe mu Burundi. Muri commentaire muze tuyage mu Burundi namwe nivyo mukeneye, kumbure nawe urashobora kuba ufise ukungene wumva iki kintu. Mu Burundi mushaka leta ego vite giteye imbere, izirazana aba partenaires bubaka ibintu bikaze, hamwe umurundi ashimye Rohero bagashaka bwa ati aba muri Rohero mose ni muveyo haze kuba abazungu bakorera imigambi, nivyo byo baryohera. Mushaka tuzoba bapangaye mu gihugu cacu nkuko abandi bimeze. Rero mumenye yuko abashefu bacu abadutwara abaturongoye mu Burundi bafitiye impuhwe nyinshi abene gihugu, mureke kuvyitiranya. Kandi Burundi kuva kera bwamye butanakorakora, mu gihe bijye bihugu byo vyagirizwa ubusuma burenze. Ibi bintu vyarambabaje guys, kuki muvuga yuko baturusha terambere kandi twe tubone ko turi muri vocation de développement, mu gihe bayogeje ibindi bihugu baza kwibayo bica abantu batikiza. Inyeshamba z'u Rwanda ntizamaza abantu muri Congo. Muzoja muvuga yuko ari terambere mwakuye mu maraso y'abana bene mu maraso y'abakongomani. Abana b'igihugu mukaza kubica ngo muri ko murahiga byo muhiga ngo muze guteza imbere ibihugu byanyu. Nuko mushaka ko mu Burundi umera, mushaka tuje leta yakize kwiba. Guys, tuze dushiramwe ubwenge bwinshi mu bintu bene ibi, kuko akenshi indongozi twarose pe nta wo bideha yuko zitita ku nyungu z'umwene gihugu. Reka ndabaha akarorero, mu gihugu cy'u Rwanda niho honyene udashobora kwegera president ofisi isura itari nziza, zime mita sura mbaya, Jack Look itameze neza, utari muremure. Ibi dufite ibinyagabo byinshi yuko ahantu president w'u Rwanda Paul Kagame ahantu agiye ata muntu mugufa ashobora kuhegera, ata muntu like asa naba ashobora kuhegera. Muga mu Burundi president neva wacu, president nyakwigendera nkuru nziza, wasanga ariko aragwana mu nda n'abatamakazi batiyambara n'ibirato, bamwe bakera bakuze. Bitutovuga ko ngo bari bakize ngo bateye imbere, usanga mbere atana karavye akamugwa mu nda. Mugabo mu Rwanda uzi yuko udasa neza, uburenyi nakondeshe ntushobora kuja ahantu president kamera zigukamera bavuge yuko mu Burundi mu Rwanda basa nabi. Oroho kugira berekana intege nke zabo, iriga igihugu cyose nicotera imbere, abantu bose ntibashobora gutera imbere. Rero tweke kwitanyima, ugasanga bacima manda bariko barazana amafoto y'aba FPR bafotoye bari imbere ngo nibikini ko gacabazana ngo imbonera kure ngo mu Burundi ngo zambara nabi, ngo bagumya abanga ngo mu Burundi bambara neza. What the fuck man? Ivyo mubikura guys, ivyo mubikura he? Twebwe rero mu Burundi twanka gufakinga life, kandi ndazi yuko mu gihe twatuko turafakinga life ataniterambere. Rero mu gihe ni vyiza mu gihe ubona ingwara ugwaye, kuko mu gihe utazoba uri kurabona ikibazo ufise nizofuna avuye mu ico kibazo. Mu vyumva, mu gihe utabona ikibazo ufise nzopfa uvuye mu ico kibazo. Uno munsi tiko turabona mu Rwanda bafotora ngo abapolisi ngo basa neza, ngo basike ngo basa neza, baraba bake bakaba aribo bafotora. Hariho abadafotorwa mu Rwanda. President ahantu ari wambaye nabi ntushobora kuhegera, kandi abizi neza yuko afise abene igihugu bumye bakenye cyane. Mushaka tube mu bwo buzima guys. Ndasavye umurundi kazi ndetse n'umunyarwanda, umuntu wese yumva runo rurimi rw'ikirundi ntarengana atagize ishavuze kwa kino kiganiro, kuko donc bitugeza ahantu ego gutera imbere n'ivyo. Mugabo muze murakomparinga mubone yuko mu gihe ibi vyo bahari ivyo bapfa, kandi ukazosanga mwebwe muri ko muraduza urwamo, niwe muzosubira kuduza urwamo mu gihe leta yo bakorera ivyo mushaka, kandi umuvyeyi ni babonera imbere umwana. Rero turabizi yuko leta yacu idashobora kudushora mu ngorane. Leta yacu ni nyemo, kuko leta yacu ugerageje kuraba umugambwe uri ku butegetsi si umugambwe w'umuntu, ni umugambwe w'abarundi bose. N'abarundi bari bahuje ikibazo hama bariyunga baravuga ati
reka tugende kubigende turabe ukuntu tworokora igihugu kandi Sente David ntiyigeze ifata igihugu nuko yizewe yaragiye ku butegetsi kubera yari bimiri. Rero aba bantu haca bitwaza ngo hatwara ngo Sente David ngo bimeze uko ngo bimeze uko. Guys, twese dukwiye kugira ku murongo umwe tubone yuko iterambere ry'igihugu atari ry'umugambwe, iterambere ry'igihugu atari ry'umuntu kanaka, ahubwo ari ry'abarundi twese. Bizodufasha rero kwiyubaka muri ibi canke biriya. Umenga ikiganiro ndagikoranya gashavu, maybe mumbabarire cyane kumbure hari haba uno banatsitaje, ariko mwumve yuko mu gihe uri kurabona yuko nakaya gusize mu kintu, guys, uzocika intege, bizokwankira cyane kugira ngo ushobore nawe gukora ibintu biguteza imbere. Uzokumva ati ugiye aramaze kuzika, nta competition irimwo mwiterambere, nta competition bamwo, ahubwo umwe wese no gukora nkawe. Tuziye gushiramwo competition kuko umuntu wese yiraba ku gatwe kiwe, ko ngo iyo batereye hejuru umwe wese ngo asamagwiwe. Nuko singomvye kubarambira, kumbure twaza kungira duhure mu bindi biganiro byacu by'uno munsi tukumwe n'umusesanguzi. Hari byinshi biriko biravuga ku mirongo y'urugamba, ndazi neza yuko tuza kubana namwe no munsi wose kugira ngo dushobore kubabwira update news iza kuba zigezweho. Nuko kashimire cyane abantu bose twabanye mwa kino kiganiro, abakunzi ba B4 Plus, abakunzi ba Uze TV, yaga nawe BMC, n'ahandi henshi dukunda guhurira. Kumbure turaza guhurira namwe mu biganiro bigiye bitandukanye by'uno munsi mu masaha ari imbere. Ndanagusabe cyane wewe wese dukurikirana turakora subscribe kugira ngo bikore kugira tubandanye twakora umuryango munini. Mugerageze mwigore cyane, turabasabye musangize ibiganiro byacu abandi hantu hagera kure. Ndazi yuko bibafasha kugira ngo abarundi baze baramenya ukuri, baze baramenya ibigezweho, baze baramenya ukuri. Ndabizi yuko hari abantu bashimira B4 Plus ko hari abarundi benshi ibintu babifata uko babibwiwe, mugabo bamaze kumva ibiganiro byacu baravuga ati umurundi wese yibona nk'umurundi, umurundi wese aratangura gushoshoza mu bintu bigiye bitandukanye kuruta yaho baza barabitubwira ku munwa ngo banaka nina ya. Reka twite ku iterambere ryacu gusa, tureke kuraba abandi, gufatira ku bandi, uko bizotuma tubona umengo baradusize kumbe bataradusiga, ahubwo gusa ari twe dukwiye gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo dushobore kugera ku byo twifuza, dushobore kugera ku bw'umurundi wese azogera ahadashobora, kubura icyo afungura, kubura icyo afungurira abana, kubura uko yigisha abana n'ibindi byinshi. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwese by'imva mutima abo tubana kuri B4 Plus n'izo platform nyinshi nagenda avuga. Kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye, ariko Dido Black. Bye bye.